Nitwa Bernice mu muziki wanze nka Bernice The Bell nkengeri ikangurira abarundi n'abanyafrika imico n'akaranga byabo. Ndi umuririmbyi w'umurundi Kaze, nkora umuziki ugezweho ariko wishimikije ku mico n'akaranga by'u Burundi. IWACU Burundi, IWACU Burundi, nimuze tuhateze imbere. Umunsi nje kubabwira inkuru nziza yuko album IWACU nkuko benshi bagiye barabisaba ayuko yoja kungurukana bumenyi ku buryo bayironka byoroshe bakayigura. Nje kubamenyesha rero ku munsi wa gatanu ko izoba yagiye ku ma platform adandaza umuziki nka za Spotify, Amazon, iTunes n'izindi nyinshi. Uzozibona ni yitwa album IWACU, igizwe n'indirimbo 10. Zimwe mwarazumvise mwarazikunze, abandi baraziguze ku masede, ariko ubu murashobora kuzumviriza inshuro mushaka mukoresheje internet, ndetse mukanazigura mukazitunga mu matelefone yanyu canke mu ma ordinateur yanyu byoroshe ku giciro gitoya kandi umwanya wose mushakiye. IWACU Burundi, IWACU Burundi, dushize hamwe twahateza imbere. IWACU Burundi, IWACU. Ni indirimbo 10 nabivuze, hariko audio nyene 10, clip zihari ni IWACU, barayibonye benshi, ariko kandi murashobora kwiyusura mukazumviriza. Ego cyane. Mvuga yuko kuririmba imico kama y'u Burundi canke kuririmba umuziki w'uyu munsi dukoresheje imico kama bigeze ku rwego rushimishije cyane, kuko turabona abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye bihurumbira cyane. Nuvuga ko uyu mwaka wumvirije amalbum yasohotse, urumva ko harimo kantu kaza kanovera kerekana Burundi. Yosel ni management novuga ko nahereyemo, twakorana na Celestine Yongabo, niwe yari producteur wayo. Mvuga ko ari umuntu mvuga ko yatanguye gushira mu gaciro akazi kanje ko muziki cyane, ariko ntiyari wenyene, twarakorana na Umuririmvyi niwe yari muaje kurikirana ibintu byanje byose. Novuga ko ari aho natanguriye, kandi nashoboye gukora bitandukanye, kandi nagiye niga kugira ngo ntere imbere. Hama Christian Savye ni manager wanje uyu munsi, biciye muri Savye Media Services. Tuko turakora ikorwa nkuko mubibona, ku rugero turiko turaduga gushira ndimo ku ma platforms, amakontragi yatandukanye, kugenda dutera imbere mu gutahura industry musicale, ama festival, kwiga cyane kuko twafashe umwanya wo kubanza kumenya industry musicale uko ipanze nuko ibigomba gukora neza kurusha uko twahora tubikora. IWACU Burundi, IWACU Burundi, nimuze tuhateze imbere. Icyo nababwira nuko bomenya ko ndiko nakora cyane, nubwo kenshi usanga nkorera mu gacerera, ariko icyo nabamenyesha nuko nateye imbere. Uyu munsi nka Bernice The Bell ndafise studio iri kiragera ku rwego novuga ko ari nka 60%
nkaba kandi ndiko ndakora album yanje ya kabiri. Sindabwira ngo uzosohoka ajya kazi ka album ni kanini, ariko nubamenyesha ko natanguye kandi vuba cyane barabona single ya mbere yitwa Commando, izosohokana n'amasanamu, izobiri no mu ngo rukurikirane rwa kabiri rwanje.